tubandanye urugendo kuko ataraza tumenya ngo umunsi uri izina azoza kandi murabizi ko atawuzi umunsi n'isaha azoza ngo nk'uko igisuma kiza mw'ijoro umuntu atabiziga umuntu atabiteguye kuko ubizi uwo kwa mugavye niwokunda ko inzu yawe yimbwa azoza atawe yagabishije none niyaza azosanga twiteguye azosanga tugavye. Cete ca mbere Paulo yandikiye abitesalonika mu gice ca 2 umurongo wa mbere haravuga ngo ariko bene data ivy'imisi nimurinda kuvyandikirwa kuko ubwanyu muzi neza yuko umunsi w'umwami wacu uzoza nk'uko igisuma kiza mw'ijoro aho bazoba bavuga bati hari amahoro nta nkomanzi niho uguhona kuzobaza ko giturumbuka nk'uko ibise biza ku mugore akuriwe kandi ntibazokwikiza na gatoya. Umurongo wa 4 ariko mweho bene data ni muri mu mwiza ngo uwo munsi ububire nk'igisuma kuko mwese muri abana b'umuco n'abana b'umurango ntiturabijoro canke ab'umwiza nuko rero nidusinzire nka babandi ariko twame tugavye twirinde ibiboreza kuko abasinzira basinzira mw'ijoro n'ababoregwa baboregwa mw'ijoro ariko tweho ko turaba umurango twirinde ibiboreza twambaye icuma gikingira igikiriza c'ukwizera n'urukundo kandi twambaye nk'inkofero ukwizigira agakiza kuko Imana itadushiriyeho kuturakira ariko yadushiriyeho guheshwa agakiza n'umwami wacu Yesu Kristo niwe yadupfiriye kugira ngo tubaneho nawe ariyo turi maso canke dusinziriye itiro ry'urupfu nuko muhanurane mukomezanye nkuko mubikora nyene. Arababwira ati ntimurinda kuvyandikirwa kuko musanzigwe mubizi yuko umunsi w'umwami wacu uzoza nk'uko igisuma kiza. Twebwe rero uwo munsi ntuzotwubire kubera turi abana b'umuco. Mu yandi majambo turi abana b'umuco tumenye ibihaho bigeze tube maso duce twama tugavye ku munsi nta wuzi umunsi n'isaha nitudandahigwe ngo tuboregwe ababoregwa ngo baboregwa mw'ijoro twebwe turabo ku murango turabo ku muco nimuze tube maso twame tugavye ngo twambaye icuma gikingira igikiriza c'ukwizera. Mu yandi majambo tugabe tuhagaze mu kwizera. Burya umuntu Yesu azotwara n'uyu munsi ahagaze yizeye yuko Yesu niyaza azomujana kandi uyo muntu ahagaze yizeye ati Yesu ahazozira ndavyumva neza ko atazonsiga uwo muntu yamagavye ahagarara gavye kuko umwanya n'isaha amenya ngo Yesu ashobora kuza. Erega bishobora no guca mu rupfu umuntu agapfa mugabo agasozera neza agasozera yarahagaze mu kwizera kuko gupfa sivyo bibi ariko no gupfa upfiriye mu vyaha ariko abantu baguma bagavye no mu rupfu bazogumana n'umwami Yesu. Haleluya.